Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakundwa b'umwami Imana, ndabaramukije amahoro y'Imana. Ni Pasteur Nestor Nsengiyumva i Bujumbura muvugana, nezerejwe no gusubira kuganira namwe dusangira ijambo ry'Imana biciye kuri uru rubuga rwa Saveur Divine. Uyu munsi nagomba tuganire gatoya kuri iri jambo rivuga ngo Yesu ni inzira, ni ukuri kandi akaba n'ubugingo. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Ijambo ry'Imana riratwereka ko Kristo Yesu yariko arasezera abigishwa biwe hari mu ijoro yagurishijwemwo. Ku murongo wa mbere arababwira, maze kubasezera akabereka n'ibigiye kubabako, ariko arababwira ati nimuhagarike imitima yanyu, mwebwe mugume mwizeye Imana na jewe nyene munyizere. Arongera akaterega mu rugo kwa Data hari amazu menshi cyane, y'abatariho mba ndabibabwiye, kuko naho ndababwiye ngo ndagiye, burya ngiye kubategurira aho muzoshikira ahantu hanyu. Ati kandi rero ko ngiye kubategurira, nzogaruka kubajana iwanje kugira ngo aho mba namwe abariho muba. Noneho rero umwe mu bigishwa biwe yitwa Toma aramubaza ati, none se wewe ko uvuga ngo ugiye kudutegurira amazu kwa Data, uvuga gute ko tuzohashika gute tutazi n'inzira ijayo? Noneho rero ku murongo wa 6 aravuga ngo Yesu aramwishura ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri Data ntamujanye. Nshuti bakundwa b'umwami Imana, nagomba kubabwira ngo Kristo Yesu ni inzira, kandi Kristo Yesu ni ukuri, kandi Kristo Yesu n'ubugingo. Wenye n'ubwiwe ni inzira, wenye n'ubwiwe ni ukuri, wenye n'ubwiwe n'ubugingo. Twimvire gatoya ku nzira. Inzira ishobora kuba iyinoze cyane canke itanoze cyane. Inzira ishobora kuba ica kure canke hafi. Inzira ishobora kukujana heza canke habi. Inzira ushobora kuyicamwo uyizi kuko usanzwe uzi naho uroye, ariko kandi umuntu ashobora guhusha inzira agaca mu yatazi. Ubwo rero iyo uhushije inzira ugaca mu yo utazi, ucushikira niyo utazi nyene. Ariko iyo uciye mu nzira uzi, ushikira aho uba wifuza kuja. Akarorero, umuntu iyo ariko arataha muhiri wabo, aravuye ku kazi, aravuye kumbure ku ishure, aravuye ahantu hariho hose, yafashe ingingo yo gutaha muhira. Umuntu wese abazi inzira imushikana muhira. Noneho rero Kristo Yesu avuga ngo niwe nzira idushikana imuhiri wacu kwa Data Imana. Kristo Yesu rero ni byiza ko tumenya ko ari we nzira, ariko kugira ngo tuzoshobore gushika kwa Data bisaba ngo tumwakire mu mitima yacu, abe umwami, abe umukiza w'ubugingo bwacu. Bakunzi b'ikiganiro gica kuri urubuga rwa Saveur Divine, nagomba gusubira kukwibutsa Kristo Yesu. Kristo Yesu ni inzira,
kandi kugira ngo dushobore gushika kwa data bisaba ngo tumwakire atubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kumwakira kwacu rero bica mu buryo bwo kwizera. Twumva ijambo ryiwe tukizera ko yaje mu isi akavuka nk'umwana muto agakura, hanyuma akabatizwa na Yohana, akigisha ijambo ry'Imana kumara imyaka 3 n'igice, hanyuma akadupfira, agapfa, agahambwa, akazuka, hanyuma akaduga mu ijuru. Ibyo udashoboye kubyizera ko ari ukuri, ntushobora rero no gushika kwa data. Bene data, nagomba kubabarira ngo Kristo Yesu niwe nzira. Iyo rero tumaze rero kumwakira, atubera inzira ikidushikana kwa data mu buryo bwo kwizera. Atubera inzira idushikana kwa data iyo dusenga Imana tukumva ko Imana itwumva. Atubera inzira idushikana kwa data, uwo data ibyo tumusabye akabiduha. Kandi Kristo Yesu wo, ijambo ry'Imana riravuga ngo we nyene ubwiwe n'ukuri. Nukuri kubera iki? Nukuri kuko niwe jambo w'Imana. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice ca mbere. Bibiliya irerekana neza ko Kristo Yesu ari we jambo ry'Imana. Kandi dusomye muri Zaburi, Bibiliya iratubarira ngo ijambo ry'Imana ryose rero ripoperanirijwe mu kuri. Ukuri ni iki? Ijambo ukuri nukuri nyene. Sinzi namba noronka insobanuro yagutse cyane yitwa ukuri. Ukuri kunyuranye n'ikinyoma, ukuri kunyuranye n'ukubesha, ukuri kunyuranye n'ubujyajya, ukuri kunyuranye no kwihimbaza ku muntu. Umuntu ashobora kukwihimbaza ko ngo aragukunda, mugabo imbere muri we atakuri kurimo, ari ubujyajya gusa. Ariko Kristo Yesu wenyine ubwiwe n'ukuri. Uko kuri rero kugaragarira mu rukundo yadukunze, yerekana ko ari ukuri kuzuye, kuko yadupfiriye tukiri abanyabyaha kugira ngo aduhe ukuri. Uko kuri kube mu mitima yacu, uko kuri tukwakire, uko kuri tukugenderemwo, hanyuma tube natwe abanyakuri. Ukuri kumeze gute? Kukwihana kukuri, atari kuba umunyedini. Kukwihana kukuri atari kuvuga ngo urasenga Imana, ngo wubaha Imana, mugabo ukabivanga n'ububeshi. Hari abantu ushobora gusanga bari mu madini atandukanye, ugasanga bitwa abakozi b'Imana, bitwa abapastori, bitwa abavugabutumwa, bitwa abayobozi bakomeye mu matorero cyangwa mu mashengero atandukanye, n'abaririmbyi bakomeye, mugabo ibyo bakorera mu kinyegero gwihishwa, ugasanga binyuranye cyane n'ibyo bavuga. Uko si ukuri. Kristo Yesu yo wamwakiriye akaba ukuri muri wewe, nawe uhinduka umunyakuri, ukaba umukristo w'ukuri, avuga ukuri, agendera mu kuri. Kandi Kristo Yesu wo, ijambo ry'Imana ryatubariye ngo wenye n'ubwiwe n'ubugingo. Ubugingo rero bunyuranye n'urupfu. Abarundi baravuga ngo naka yarapfuye ahagaze. Baba bagombye kuvuga iki? Baba bagombye kuvuga ko ari umuntu mubi, ari umuntu ataco yimariye w'imburakimazi, ari umuntu w'igisuma, ari umuntu w'umusambanyi, ari umuntu w'imboregwa, ibyo aronse byose bihereriyo, umuntu atagira imigambi, umuntu adashobora kwiyumvira kuri kazoza kiwe, bakavuga ngo naka yarapfuye ahagaze. Ariko iyo twakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ubwo bugingo butubamwo bigatuma natwe tuba abantu bafise ubugingo muri bo. Kandi ijambo ry'Imana ritwereka ngo ubwo bugingo Kristo Yesu aduha buba bunyuranye n'ibyo twita ubugingo bw'aha mu isi. Kuko abantu bavuga ngo nakamerewe neza kuko afise ibi, kuko afise biriya. Ariko iyo dufise Kristo Yesu mu mitima yacu, twakira ubugingo budashira muri twebwe, tukuzura n'Imana, tukaba abana b'Imana, tukagenda uko Imana igomba ko tugenda. Muri ico gihe turasenga n'Imana ikatwumva. Muri ico gihe tuganira n'Imana, tuba dufise ivyizigiro. Mbere Kristo Yesu avuga ngo uwo muntu yahaye ubugingo muri we ngo azomuzura naho yoba yarapfuye.
bene data bakunzi b'ikiganiro gica kuri Saveur Divine, ndabipfurije cyane kwakira Kristo Yesu ngo ababere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. Noneho rero ababere inzira ibashikana kwa data, kandi ukuri kube muri mwebwe, muba bakijijwe bukuri, abasenzi bukuri, abana b'Imana bukuri. Noneho kandi muce mugendana ubugingo budashira muri mwebwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibaha amahoro, kandi mwuzure na Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Imana ibahezagire cyane.